twese hamwe tugire urunani. Twazindukanye urubanza rukomeye. Ndashimye bandishimire abanyamahoro ku cyizere bagiye kungira cyo kuntora muzoserukira umugambwe umwaka wa 2027 w'umukuru w'igihugu, kandi abashimire ku butumwa badutumye. Sinza kurandira bose uko iyi ni intambwe imwe mu rugamba tugiye kujamwo, kandi urugamba rutoroshe. Akari imbere niko gahinda cyane. Jere kubinyerekeye bwa mbere, ndabemereye kubyo mwantumye nzobashikana ku ntsinzi itagabanije. Ibimenyetso mfatiro byose birakwiye. Nk'uko twagize ibyigwa bitandukanye, twarabonye ko umugambi wa PDR atari uwo guca mu ndasa nk'uko benshi babyibaza. Umugambi ufite abakunzi, umugambi ufite abanywanyi, kandi bose bavuga ko badushigikiye kandi bakadutera intege, naho hatabura n'abaduca intege. Tugiye rero guhiganwa n'umukandida udasanzwe tumaze kumenya uno munsi w'umugambi CNDD-FDD asanzwe atwara n'igihugu. Twebwe tugiye guhiganwa tudashira isoni, ariko dukorera muri demokarasi neza buntu, demokarasi nyayo, demokarasi ihiganishwa ibyiyumviro. Tugiye rero kwihutira kubanza kwegeranya ibisabwa byose kugira ngo itariki 13 gushika kuri 22 umwaka ukwezi kwa 11 uyu mwaka tubanze twemerwe n'umugwi seni. Tugiye rero gushiraho imigabo n'imigambi tuzobashikiriza nkuko twayivuze mu ntangamarara ijanye n'ibihe tugezemo. Ivyo navyo ni iterambere ry'igihugu, n'iterambere ry'umwenegihugu mu mice yose y'ubuzima bw'igihugu. Tuzoharana demokarasi ishingiye mu kwishyira no kwizana, ariko twabivuze idashira isoni. Tuzokubaha iyindi migambwe eka n'ufite aterera wese, kandi Imana yadufata tugashikira igihugu, tuzobaha agaciro. Tuzobaha agaciro ku buryo gukora mu mezi 3 twokwama duhura n'imigambwe n'abafise n'ibyo bigo bose n'igihugu mu ntumbero yo kubaka igihugu cyacu. Icyo tuzokora gikomeye nuko atamugambwe uzokwidoga cyangwa uzodusonzanya. Ibyiyumviro byabo tuzobikorerako, kandi nabo tubatere iteka kuko nabo n'abana b'igihugu. Tubivuga kubera iyo nda twarayirayeko n'ubu tuyirayeko, twarabonye ingene bibabaza. Nacyo gituma atagukumira bizoba mu ntwaro y'umugambwe APDR. Tuzokubaka uburongozi butajegajega, buzira ibiturire, buzira gukumira, buzira kamwana wa mama, ariko izoturadushinga azoba ari iterambere ry'igihugu n'iry'abenegihugu mu mice yose. Bubahwa, tuzoha agaciro kandi tuzorema incabwenge zijanye n'ibihe tugezemo. Incabwenge tuzoha agaciro kandi tuzozikoresha muri mugambi wo kugira ngo igihugu gitere imbere na benecyo. Amagorwa rero y'abenegihugu yose kugeza ubu turayazi: ni ubutungane, ni ibibazo by'amatongo, ni ibibazo by'abakozi ba leta batagifise agaciro bivanye n'ubuzima babayemwo, ni ibibazo by'ibikorwa shingiro by'igihugu, inyubako rusange za leta, ni iby'ibiturire bya kindaro, ni indero yasubiye inyuma n'ubumenyi, ni iby'urudandazo rutari kuratera imbere, imigenderanire ijogajoga itabyara umusaruro,
ni ibibazo by'uburimyi, aho ifumbire ibura, eka n'ibyankenerwa, mbere tukaba tukirima bimwe byo mu kirundi. Ibyo bibazo byose umugambwe wa PDR amaze kubyegeranya, warabirongeye umwanya ukwiye, nibyo tugiye kuzoshira muri gabo n'imigambi, tugiye gushikiriza bene igihugu, twerekana ingene tuzobitorera umuti, tugasubiza agateka igihugu cacu, abarundi n'abarundikazi. Dufise iyerekwa no gushikira ubutegetsi, ariko nivyanka ntituzova mu matora, kuko ayo matora 2020 namwe mu yandi yimirije menshi. 2030 hazoba hari amatora, 2034 hazoba hari amatora, 2035 hazoba hari amatora, 2040 hazoba hari amatora, 2041 hazoba hari amatora, 2045 hazoba hari amatora. Ayo matora yose tuyahanze amaso. Cyo gituma rero twebwe dusaba gusa yuko abazohiganwa tuzohiganwe mu ngendo ya demokarasi atagushira isoro. Ikindi tubemereye ni kudacika intege. Ni benshi bari bazi ko ibi turimo ari bavantiriye, ari ubandi, ari escrow. Ntibamera ko tuzogira korana tugatanga umukandida. Twebwe rero tuzocika intege. Harabibaza ngo miliyoni 100 ngo tuzozikurahe. Nagenda menshi neza yuko abene igihugu bari nyuma y'umugambi wa PDR n'amasinzi, ariko benshi badashaka kwibonekeza. Nicyo gituma rero biciye muri mobilisation inyagaze, twizeye ko abarundi bose bakunda demokarasi, batifuza ko Burundi bwosubira mu ntwaro y'umugambi umwe. Mbere duhere kw'imigambi kigenzi bazodufata mu mugongo kandi bakadushigikira. Jewe rero ndagisha amajambo kigiye kwigira mbere amajambo make, ibikorwa bibe vyinshi. N'ibyo bikorwa rero no kwipanga, hamwe dusanga kuri konti yacu yuzuye amamiliyaridi azodufasha n'amahera y'ingwati, akongera akadufasha n'amafaranga yo kuzokora imyamamazo. Bubaho mwese muri ngaha, icyo turakibemerera ko tutazocika intege, kandi urugamba rwa politike tuzorushikana ku musozo mu guhesha igihugu n'ijambo uyu mugambi wacu mwiza APDR. Uyu munsi ko turahura n'ibibazo byo kwiyunguruza, nicyo gituma tugiye dushimire abakongeresiste mwitavye mukava mu ntara zitandukanye n'amakomine. Kumbure twari dufise abantu bategwa kubitaba benshi babyipfuje, ariko ntivyakunze kubera ubuzima bw'uno munsi, na cyane cyane ku kibazo cyo kwiyunguruza. Ntibyari byoroshe, ariko uru rukundo mukunda umugambwe nivyerekana ko mwabyifatiye mu minwe. Ndazi ko umuntu wese ari ngaha inyuma yiwe hari abantu 100,000. Tugwije none twabonye twamaze kubona ko miliyoni 6 zirenga zitora, 4 zishobora kuba tumaze kuzegeranya tutarashika mu matora nyezina. Murumva ko tumaze kugera ku cyacu 60%. Abona abatora gusa za miliyoni 6 zitora. Naco gituma rero nimucika intege, tuzokora. Rero suye kubashimira mwivuye ku mutima, ndabipfuriza ko musubira amacumbi yanyu, mugende mwitsitaza, ariko mutwaye ijambo. Iyo jambo mutwaye nuko gushikiriza APDR bari mukandida agira kabiri. Kajayo. Nacho gituma rero dusaba n'imigambi yindi nayo nyene yitegura gukanga abakandida. Mu kiganiro twarimo twagiye nansanze mu bivuga ati ese imigambi 37 yose yutanga abakandida kandi kitoza. Ese tworonka n'abigenga na 5 tukaja amatora abakandida 42. Uko abarundi bose muvuganye bakubwira ngo nukuri dukeneye impinduka mu gihugu. Mugabe ikibazo ninde aje kubihindura, bagaca baburiye ngorane, baca bagira ikibazo. Ubeshi bari barihebuye bavuga bati mbega tuzoronka n'ubundi mukandida, reka ngo turagowe tuzosanga haje kandidatire unique.
nibareme hamwe byohagararira ngaha murabona ko tuzogenda turi babiri ate bariteka ariko tuvuga yuko n'abandi boshirayo ariko banyarutse bakwakwanye kubera hasigaye amezi 4 ni itariki 13 gushika 22 z'ukwa 11 kugira rero kongere ukegeranya miliyoni 100 ukegeranya abagufasha bazoguherekeza 200 mu kwezi kumwe n'ivyokunda bisaba kugira gute kwitaza na cane bivanye n'uwo tugiye guhitana wari ari umuntu atoroshe afise byose afise ubutegetsi afise amahera afise ingufu z'igisoda n'igipolisi ariko ncambondera akagohere y'abapolisi n'abapolisi harabaza ngo nawe twari igihugu adafise igisoda n'igipolisi muga kijya n'iki gihugu wose ndawese ico mukingira naco gituma rero natwe baba ritegura ushobora gukingira umukanda w'umukuru w'umugambi wa PDR nuko nabo nyene twiteguye batera iteka nkarangiza rero ndabasaba ko akajumbo twateguye no munsi ubutihuta tugasabikanya mbere twakubahiriza imico n'imigenzo twararondeye n'agasongo kamwe kukuki inzira amazi kugira ngo tubandanye dutera ijambo hama rero bijeje gukora bisabye gitangura ndifuza ko iyi ekipe yose iri ngaha umunsi wa mbere kuzotangwa kwigira intsinzi abanye nabo tuzoherako imbere ko tugira wa kabiri n'abandi ko baza ariko abari ngaha bose tuzokumbura nzogaruka ngaha mugabo tuzoja zobari mwebwe nyine aya mazina babike muri ntibate abaraza aho tubika muri biblioteke yacu bayandike ko amazina ari muri ntibate y'ivyabona bibonye by'uno munsi kandi bizo bishingira intaha Imana rero ibahezagire murakoze